no oya mu bivugene bya reka tubivuga ko ariko amatwasumira yuko na mabujani bitigeze bimujyera avuga yuko bigize batwirukanye ko tugera turavuga ko batigeze batwirukanye kandi baratwirukanye baratwirukanye ko bavuga ko ngo tugiye kuvuga ko batwirukanye kuca batwicarika hakaba inama umunsi wo kuduhemba amafaranga baraduhitishamwo ati mwese ndabasavye mutubwire ko muzi ko amafaranga muhembwa ava kuri YouTube uko no kwezi murabona ukuntu mwakoze muhora ko vyogenda gute icamba baje sikindi imbere nuko hari imyaka twakoze muri BUJAHIT bwa mbere ndavyibutse cyane uvumenga none arira twakoze imyaka bwa mbere na Ckay urumva reka ari kwa amezi twakora tutigera duhembwa amafaranga Biras bagiye bora mose agirarire nurira Chirapu yakine muri BUJAHIT urayizi katro utigita mu biri irabone impamvu Beni yavuye muri BUJAHIT real story siko impamvu Krista na Bella ni true story ni true story abari akweli Bella niwe yatanguye so ni je natanguye aho je nakababaje kuko ujya waragiye cyangwa barakwirukanye byatanguye bariko bara jewe boss yarambuza gukora ibiganiro ku yandi macano hama jumi yegisi niko msazi hivi ni kwa sisiki je yonze ko mfise contrat muri BUJAHIT bari kunyirukana kugira ngo bandi mumvinge kutoya kwera ta contrat iri wari ufise contrat nari mfise bace baminye babikora nk'imbesire nk'imayibo biraho onye naragumye ngaho birambabaza ndabona ingene bankwe muri groupe nakagaye baransuzugwe fo ariko ndagerageza Beni na Ckay ni mani ndabakunda byatari muri basaza banje kandi ndabuba niyo bantu bagerageje rambwa ati Krista calm down sabe ikigongwe ugaruke mu kazi kuko turagukeneye ko turi kumwe kandi nabumvirije mvugana na brother wa muri Belgique nikasikia bosi kuri imbere ikanajidoga mimi nabari unasikia sasa kugeuka nikasikia jukisa chananyo gwara ibana bicho kununonga kusimu simu babifurahi tuko tujya kuri airport tusikie muziki wa mugari niko nonge kusimu mabuja tamgana nibitugani urana jenge ndi umusazi ngatebana nga so fresh nzanumva bosi aravuze ngo pako bitu mtakwa mnaongea mko nyumbani hapana hapa kasema hapa ni kuniingilia sana simu yangu mainite yangu bwa kabiri natoka magasenyi na kwa kukazi naanza sikia boss ngo hivi kuna simu macho matatu nalipa nyumba 400,000 hizo franga zinatokaga wapi mbona mshahara wangu hauwezi ukalipa nyumba na hauwezi ukakuzia simu kabisa ikintu cyambaje nuko boss yabimbwiye hari abandi bantu bashitse bari ngaho mumera umwe ngaho nundi mugabo ngaho umera cyambwiye ati none birakubabaje iterambere ry'abakozi bawe sawa yavuyemwo nasikia Juxi kutokaga juu ya moto weza iba sibi Juxi ero tabisema epeke tutamtelefona tabisema kusimu nasikia ngo angalibakia pale juu kulipa ile moto ngakimaliza kulipa zile franga turapoye doni kuri reka ndabivuge sio waruri huko suto kumbe mwaravuganye mimi siongeage nabo rindira bavuze ngo je byo numvise ngo bababwiye ebana bitu bishari bika kuna franga zenye ziko zinaingia mutaitika. Bonjour, bonsoir et bon après-midi. Bivaye na urabi higanira cyane bivaye na herereye. Ndafutse kuri micro iri kumwe na Ange Irankunda kuri BCTV show. Tugeye ko tubakunda cyane tubari kaje no kuri Step Media by the way. Oreke ndavyivugiye. Ndi kumwe n'abayivite mwari mukumbuye cyane kubera ko bari kumwe ndeka ntangure hano. Ndamutse CEO wa Step Media. Davre. Umeze neza? Guys, bonjour, mesdames, messieurs, le fan de BUJAHIT. This is BCTV show and Step Media kabiri gatanu indwi. Wherever you are, turakunda cyane kandi big up sana for makuri support mutwereka. Hama ni Beni, behind camera muramuzi. Ni Ufise, Amajambo behind camera wanje ngaha mutse. Ariko twanawe cameraman. None twaguti. Ngo Ufise. Ufise kila. Mafuya. Ckay yitwa Mafuya. Vale, reka tuje hariya naho. Madame
karibu madame mademoiselle. Okay, mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye bivanye naho uraba ikiganiro uherereye. Turamutse abakunzi ba BCTV show n'abakunzi ba Step Media. Ni one family, sinzi ko mubibona ko ikiganiro mwe nabwo bamwumva Kabisa. show na show reka tuje kuri Messi hariya nawe Ndabaramukije mwese bakunzi ba Step Media 257 hamwe na BCTV show. Inyuma imbere ya kamera Ckay professional, inyuma ya kamera muri kumwe na Mwe nababwiye ko ariko yitwa no niko tumuzi twe Fuizi. Step Media ni Fuizi kuri BCTV show ni fizikila birumvikana. Oya ni Fuizi. ni ibintu bitahuritse rero Fuizi. tuzi kera tukiri muri BUJAHIT. Today twarateye intambwe canke hariho hariho step ya twagiriye ubakwe canke bamwe muri twebwe bagiriye ubakwe baratera indi ntambwe kandi bije agaciro. Congratulations Kabisa nawe. Nawe nturimwo? jewe ndaje ndimo. Likewise hamwe na F2 quiz. nuko nyene tubayeho Umuntu aracabagamutse. Guys, nukuri nari nkumbuye ku kwisanga kumwe n'aba bantu. Fete tubuze harabura mu umwe. Muri team yacu harabura mu umwe. Haburamwo Juma Jux. de la capitale vraiment. C'est lui qui manque. Ego. Nkuko mubona rero niyumviriye mvuga ati hari abantu bari bakumbuye kubabona bari kumwe. Ati reka ndabatume ko canke ndabahamagare kugira ngo tuyage muri make. Mwaryohewe. Yego. Guys, je kubganje like nka Beni mu presenter wa Step Media 25 indwi vraiment I'm so proud. Ko proud sana. Krista waryohewe. Ndaryohewe byatari Beni nari ndamukumbuye mugaga musaza wanje. Ande uko musaza wa ni drage basi. Yeah. Bena twaravuganye ryari ari mu Rwanda bigati Beni ratwara ikintu nibagiye. Burya naribagiye yuko kuri musaza wanje burya habuze gatunda kudrage kweri. Bagati yo acha kunambia ya fresh. Ni drage basi. Impana arayifise kudraga abantu. Indafise none yo kudraga abantu. Uko sindamenye umuntu basohokana na Beni. Nubwa mbere mbesha ariko. Asohotse aposta mushasha. Numbwiye. Afisa amabogoti. Ngo chokesha du. Agakani rero. Badu sasa. Chokesha adu mpaka chocolate. Kabisa. Ibintu byo kumbwira ngo gusohoka akantu ko kudraga. Mbe urazi yuko Ckay ndabivuze ndabibona ndabizi kubera yuko nzi yuko bera ibintu cyo kudraga canke cyo kuvugana n'umuhungu like nje ndabifata ko ari ibintu bisanzwe. Kuko n'umuntu afite kugira comportement nk'iz'abahungu. Nizo ntago ari kombo muri no minsi Beni sinzi kubona ni ko nisisa kaverni sigaye ngerageza. Hakuze byantangaje. Sigaye ngerageza kugira utuntu tw'abakobwa nk'isiga nasana neza bumva nkanambara utuntu tw'utubuji. Umva barazinanye na F na Fuizi. Akantu ko gukunda abakobwa. Siko. Siko. Ariko imiterere. Like urakunda imiterere y'abahungu cyane. Abajama banje benshi nabahungu. Kabisa. Muji la Lione. Umwanya munini bera wisinze ko muvyibuka yawufata turi kumwe na ba Ckay na ba Jux. Bera yanje ntihari cyane canke novugari mabuja ari ku ruhande rwinshi yari kumwe bari kumwe natwebwe cyane. Cyane kuko nibo abantu nisangamo nubu nibo abatipe usanga ari abajama banje. Mbese no mu Rwanda kenshi baba bari kumwe na Yago. Kenshi. Ale. Basi bango orange abani cousin. Sio cousin. Cousin bitugani bama cousin. Ni yanko. Bakuti ba BCTV show kabisa. Hari abantu bashobora kwibaza ngo harimo banye gute canke kabisa mwafatana gute like aba frère canke aba sœur kuri mwebwe mu bitahura gute canke mwazakira gute fleury ako kantu bakandabira haba Ckay ntakata Fuizi nimbaza gukata Ckay ntakata Je fleur tagiye mu fleur na Fuizi aragana nagomba nkore muganda kare bandanya kiziko ziranye ugira uduziki agoma duze vuba mutse agira igicongereza ubona catwiru reka dore kuri Benichou umuryango kuba twarakoranye canke kuba hari aho mwahoze mukorana kabisa today mukaba muri kumwe ubifata gute canke wafata gute uno munsi wafata gute petiro turuvaira kwa butamu sana wa butamu sana ni ushaje ukasura muri tour d'age mutanuje ugomba kwihera kasi zose ziba zigiye tour d'age tuvaye mu ex
bamwita dolasi jewe mba nabwire harimo umuntu twohura mani nkaryoherwa kweri wa mugani wa Ckay yavuze ngo si zose ziba ziryoshe n'ibindi ariko umuntu noryoherwa ari n'undi mbana noryoherwa Ckay mbikora humura uvuga ntacyo mbwabera ntigeze ajya umunwa n'amatwi ntayikoza ivyo bintu ngirajanye mwe nari ibintu bishasha bene hari ibintu Ckay azi ntakoraga ubu Ckay mbikora pe ntumbwira kandi Ckay yabyumvise asigaye iminwa amasengesho yiwe yarumviwe amen Voilà, wari kurishura ngo yes ndakubwira ati biraryoshe ariko kurundi ruhande bagenza nje kubwira ati si byose biba biryoshe ariko kurundi ruhande je kubganje mvuga ntibiratesa sana si bintu naniteze wanashima je no munsi programme nayimenye no munsi mek Ckay na confirma ati abantu leo tuko na emission faut byo tuburimo tu byose tubihagarike tuje guha ikiganiro aba soir avuze aba soir kandi yavuze aba soir aba soir n'aba fleur oya jewe nakoresheje muri rya langaje yawe aba sister bacu siko yes tubaye ikiganiro aba soeur bacu urumva ariho langaje dukoresha tubaye ikiganiro nakata kuri step oya twebwe nta ngorane ari impamvu tubivuze aba soeur n'aba fleur we nabizanye sigira bizanye n'aba bosseur turazobarondera tubaye ikiganiro abo nyene yes ariko ni vyiza cyane urumva urabona yuko ko ari ibintu twabayemwo vyiza kuko yaba ari ikintu kitameze neza cyane byari kwibonekeza hano niyo Ckay ko cyambwira ati Beni tuze kureka ivyo tuzagira byose tuze ikiganiro bashiki bacu ko natwebwe turakeneye yuko twerekana rya one love ko byerekana novuga bitanga isura nziza mu zindi tiyo kabisa la kano kubajije ngo avant uko vyari bimeze ubucuti bwari buhari n'ubu nyene ni bwari yongereye ahubwo kuko ubwa mbere nitwakumburana Benabeshe mbwira ibyuzi ngira ibyuzi jewe mbere uyo nta muri BUJAHIT pesi nj'umuntu mani narashika muga grand frère au yafika ku kazi vitu viko hai lakini hivi kusema nikupate kusimina kwani shida probleme nilikuwa siyakuwa CEO ni umwanya bagoma bamagara abakunzi ba Step Media buse bakunzi ba Bude yarataraba CEO right now ndi CEO wa Step Media 257 turi kumwe na mugenzi wanje hariya Ckay professional gusa Ckay we turavugana Ckay turavugana ndanamugora sana sometimes ari munga ati wanguriye umba nije ntagoreka rero ubunure urumva zavre ko bwabuzera ubunure bwo burabura ntumbwire igikoko cyatwara ibyo ibikoko cyose kitava umuntu haramu ni probleme sana ivuge mu rurimi w'ikinyunofunofu ibens cochon oya akantu ka cochon niko wapi bachava gute mu gifaransa none ni por ni kuri por okay mbehe kananda gutera inkuru ni por yavuze por usangira ibyo bintu yavuze por ujya por apana por inkuru zitwa por ndageze ujya yavuze intu bisavuga ngo por niko zitwa ingurube ndagutera inkuru rero si kimbonera unakajye ko kuri kubaza grand frère kijya kiporo kya kintu ujya mutwe ujya muga rero ukunda kujya abantu abashinwa zo kenshi ku macunira hasohoka ingurube zitagira imitwe bayigura VIP ni asha muga urazi yuko la plupart je bubare bwinshi maze kubona sindabona umutwe w'inguru muga w'impene uraboneka w'ingurube nuboneka kirateye ingurube urazi ijya bushe wapi ijya bushe nyene apeti kinera urwanwa cembona ndikunda gikwega oya mugabo mwatwa mwe mwihenda urazi iyo atari bush ijya yari izuba amumunwa nawe umuntu uri ngamusi uvuga wiji uri ngamusi turamamaje Srayben kabisa zirareze nizo ziriyo umwanya maze aho Fuiza zikunda kubimutse ego hari ibintu Fuiza ku Benz yarose akora avuga ati rero hari ibintu nari nkumbuye muri mu bavandimwe cyane wagira uvuge muri BUJAHIT ego sha muri BUJAHIT none arasubirayo ntangorane kandi urasubirayo ntangorane rega kandi baracyagukeneye sivyo none we ntibagukeneye jewe ndetse ndi CEO wa Step Media nije naraba CEO Ckay abayiki Vera shara ku ruhande nagira murasangiye namwe oya kandi je nari cameraman
reka je sindi cameraman birabera zige imitahe biragamana ashbanda duka kwijamba biragije urisubira muri BUJAHIT sha no mureko kanda bateranye niyo ega sino mureko hawezi siwezi uretse ko ari bantwaye muri BUJAHIT naniwe yagukuyeyo oya je nije namukuyeyo aha rero rero tugira tubaye rero content rero bijya bintu byose twavuga mu ma interview bijya bintu twavuga mu ma interview kenshi ari ibintu bimwe twaranka kuvuga ariko right now je ndashaka tubivuge kose sike kose tubishyire hanze ku meza sawa impamvu Beni yavuye muri BUJAHIT real story siko impamvu Krista na Bella true story ni true story abari ya kweli mbere niwe yatanguye so ni je natanguye ahubwo je nakababajije neme burya waragiye cyangwa barakwirukanye je naraseze abwo mutuje nakeneye kumenya amakuru mu Rwanda ntaco nari yambaza naribi message ndayifise ndaseze yagwara nuzi ko yanditse message muri groupe acarakira izo nibi surprise okay ahubwo mu mufise inzigo n'ikira ngo je ngo nashire ngifo ibintu byo muri 2020 yago bamushira umupira wayomutse yago no gufata no kuyo so ahubwo rero tubwiza abantu kuri je narasezeye ku bantu bazi ko nirukanwe muri BUJAHIT siko byagenze narasezeye guys abandi kwibaza abagabo reka ndabinjirire ingene sezera ntagire numwe ansanga inbox ngambaza sasa dada yetu naendaye mukandeka n'amahoro meza nkigiye nyuma y'ukwezi ko nkumva ngo mwagiye byagenze bike wewe urazi gituma twakoretse wewe warakunda kugenda ukagaruka rero umva yarafise yo tala uraza kose ubaza ngo yasuye muri BUJAHIT uyu afise tala kwa yako akagaruka yago oya ariko igihe ijambere agenda kwa yago twaramuherekeje nimwamuherekeje no sinari ngiye kwa yago guys nari ngiye muhira kuruhurira umutwe umva muri famille kandi yago barabana sanga ari umuvuwazi wari ko baracemushira n'ifoto ifoto bamucafye mutsi Tiago felicitas mu Burundi turafise tala promotion irakwiye bihagararira saripa anibajeka kitu sana yago ni grand frère ya huyu yago bari mucapa we jamana n'uwonzi ahubwo jewe nibaza impamvu abantu bose azi gituma kora Krista keshi yagiye mu Rwanda avuga ati nanda kwa kangu yago nanda kwa kangu fulani ntigera avuga undi muntu nico gituma jewe ata undi muntu nzi ari proche cyane na Krista wo mu Rwanda ikintu mwe muti mwiyumvira no kubera misese mvuye nga aho mumenyeye mvuye nga wacu usanga nakoze iganiro ariko mwari mufuye iki n'aba BUJAHIT kijage ko wari uci ugenda avuga ngo mwashwanye wikuye mu kazi kubera iki ne Beni ntabyo tubivuge ntabyo Ckay mwaje gutanga kuri tubivuge no munsi kuri kose ko tushire hanze kose kujabona rero ingene byagenze jewe ubwa mbere ngenda ubwa mbere banyirukana kwanza mbagwa mbere bakurukanye ubwa mbere baramukuye muri group ubwa mbere banyweye muri group mva bari bamwirukanye je nagiye mbona remove byatanguye bariko jewe boss yarambuza gukora ibiganiro ku yandi macano hama jumi yagisiniko msazi hivi ni kwa sisiki baranikataza kufanya emission pasi zingine nkabirengaho nkabikora iyo ikiganiro cya nyuma nakoze kikankuraho rero ikiganiro nakoze kuri Azam TV ndiko nditambira Isaac acagushira mu bintu by'abagay acagushira mu bintu by'abagay ndamubwira bana upime uteste ubone kama niko gay acho kiganiro rero mi sani ko na explique niko basema okay wisigura unajiexplique unajiexprimer sawa siwe unajiexprimer bafuye none desestare installation yes fizi urumva hama ndiko ndisigura ya pose ya fizi yachafye trep ya kumubiri fizi ndagamba niwe wa cameraman wo muri RTV mutse yachafye trep hajya nabuja yihenza amajose takara hama mugende ko ndisigura kuko je nari close cyane na Titilo twaravugana ibintu byinshi hama ndiko ndamwisiguraho tayari muri groupe mbana maze gukurwa mu ba limo ni nk'igihano
ntabwo cyari igihano kijya si igihano cyo gufata umuntu je yonze ko mfise contrat muri BUJAHIT bari kunyirukana kugira ngo bandi mumvinge kujya kwera ta contrat iri wari ufise contrat nari mfise baciye babikora nk'imbesire nk'imayibo biraho onye mugari rero kubera ko wari kafurdom none Beni ko tunasemesha ukuri ni kweli ya yonze ko mfise contrat Nivyo, bari nivyo, kumbura nivyo, kugira ngo akore remote ivyo niko uko nukuri ya rero mu gihe naragumye ngaho birambabaza ndabona ingene bankwe muri groupe nakagaye baransuzugwe fo ariko ndagerageza Beni na Ckay ni man ndabakunda byatari muri basaza banje kandi ndabuba niyo bantu bagerageje rambwa ati Krista calm down sabi kigongwe ugaruke mu kazi kuko turagukeneye ko turi kumwe kandi nabumvirije barabizi ko nari nabyanse ariko nabumvise nk'aba grand frère kandi iyo nza kubiyeba kijegenda baza ko ntari bandi ngaho kandi Benichou yarashavesha iyo nza kubiyeba Beni nashaka kubwira ko iyo nza kubiyeba iyo nsingaruke muri BUJAHIT ibintu by'itangazamakuru mbona narabihebye kabisa nafisi indi migambi gate bana acha tuni poteli jende zangu bityo kurudia mu industry sitarudia ha match ndabumvira ndagaruka ndasaba ikigongwe boss kuko yarambabarira ikarudia mu wari wataye ikosa canke wasavye ikigongo kubera waremerewe nasavye ikigongo kubera BUJAHIT narayikunda kandi nari maze kugerageza uko nshoboye fasi zote niko nayimba BUJAHIT urumva ndavuga ati nibyo heruko nyene acha tunirudie mu kazi sabi ikigongo barakingirira ni karudi ikintu cyatumye mva muri BUJAHIT cyatumye sezera nabafataga nk'abavandimwe banje umuryango ariko naje kubona umengo hari ibintu biteko biragenda neza miye hari umusi navyutse nakwa ku kazi niko nashi mani niritokaga musaga nikahama gasenyi juu ya kusogelea kazi strago bwanegere ku kazi bize ama déplacement gabanuke nika negera ku kazi umusi umwe rero mvuye ku kazi hari ikigihe kimwe tugiye gutora Africa Nova nimba twakumwe na Noze na Jux niko kusimu niko naongea na mdogo wangu sawa unacheka nini atwenzi kibenisha Mwana havuze kare oya kwega twebwe na Ckay iyo twicaye ari ibintu bimwe tuganira kesho avuze abiravuze cyo rumara twe yazaje oya nimugari si kuri mwebwe ni kuri Ckay na batwara BUJAHIT hari bari bamubwiye aje gutegera Africa Nova ibyo nabyo tuzi sinabyo tuzi niko naambia byangu je ndiko nakatu tuntu tumwe tu okay mimi kaenda uyu ko natwespione uyu sose kata tupeleka ko uranijya wisha boss twari nagora ndabiheba vuga ndije nyine ndakuba okay vuga on est tous ensemble mimi ko kure nyuma ndakumbura ngakushima ndavugana na petit frère ndabyibuka izina ry'Imana ko ndavugana na petit frère sibesh Imana impane ariko mvugana na brother wa muri Belgique nikasikia boss kure mbere ikana jidoga mimi sina habari unasikia sasa kugeuka nikasikia Jux achana ugwara ibana bicho kununonga kusimu simu babifurahi tuko tujya kuri airport tusikie muziki wa mugari niko nongeye kusimu mabuja tamgana nibitugani urana jenge ndi umusazi ngate bana nga so fresh nza numva boss aravuze ngo pako bitu mtakwa mnaongea mko nyumbani hapana hapa kasema hapa ni kuniingilia sana simu yangu mainite yangu tuko tunaenda tuko mu kazi turagenda ndakabika hano ubwa kabiri natoka magasenyi nakuya ku kazi naanza sikia boss ngo hivi kuna simu macho matatu nalipa nyumba 400,000 hizo franga zinatokaga wapi mbona mshahara wangu hauwezi ukalipa nyumba na uwezi ukakuzia simu kabisa ikintu cyambaje nuko boss yabimbwiye hari abandi bantu bashitse bari ngaho mumera umwe ngaho nundi umugabo ngaho umera acambwira ati none birakubabaje iterambere ry'abakozi bawe sawa boss acavuga ngo nibimbabaza birangiye iyo bateye imbere gusa nuko cagenda kutuvuga nabi wateye imbere ski mini ko happen kasema boss binanza kuba bitu byatari turabaga ya ku mutima rero je burya ndinjya ajya Ben kasema hapa kubandanya akazi gutya bamaze kwinjira mu tuntu nk'utu ipo sa tutakosea na adabu tumere nk'abyo bya Jux yaguma ashwana na mabuja batugana Jux banamuse sishobora acha tu reka mvemo ndarindira nyuma nikasikia habari za kiti Situri kuvugisha ukuri step by step ni for fresh tutasema si nyuma nikasikia habari za titi titi kumbe tuko tunaongea vitu anavipeleka
Anapelekea nani sasa? Batu inje. Batu ba inje. Bafana. Bana bafana. Marafiki zake. Entertainment, bamu entertainment. Nikakuwa kusikia vitu. Na kimvira umuntu twavuganye nkumva nititi. Sikumwani kambanaga ko naongea na mutu acara bimbwira undi mu baby uba muri Swede. Swede sinzi. Ibintu twabaga twavuganye nikasema hapa titi ndamwubaha sinomubwira nabi. Acha tu nitoke tu. Ndo yivo nikafika naranditse groupe message murayibuka nagati ndarambe no kubingyajya mwarakoze aho mwashikanye kandi abakunda cyane ariko bivanye n'ukuntu umutima wanjye umeze tutandukane birangiriye ngani kazana unasepa afu badasi kunyuma yo kureftinga iwe boss iwe mabuja hanumwigeze asanga inbox ngiye ngo message wanditse siguriki canke byagenze gute nikaona kama nubundi rero bishaka ko ngenda basi bitugashe hapo nikafukana nasepa kabisa. Ivyo bindi abantu bimvira sibyo je sinirukanwe narasezeye. Inkuru iba iherewe ngaho. Ikibazo rero yagumye yibaza Krista ko kive natanyandikiye ambaza impamvu atanyandizaga. Sike yarambajije. Sike nije namubajije gusa je vraiment ndavyemera. Sike yarambajije na Jux arambwira. Boss nu yarakubajije boss. Bafashe decision gute kutatugishije inama kaza. Je naye narushe. Eka ndamwishurire ko ngaho. Kandi sinari kubwira impamvu nabikubwiye. Bo for the festival jewe icyambere novuga ati Krista yafashe decision nziza. Yafashe decision nziza gute kubera iki hari ikintu ubamwo n'abantu ariko kubona ba wifuza ko mwobana nabo ari ugasanga nimko murahuza bivanye na kamere zawe nabo ukuntu basanzwe bameze. Sasa yeye kubwiye bavuze ati je kubganje nakamata decision ariko bwa mbere yari yayifashe je nivyanezera. Navuga ati Krista we ntiharagera kuva muri BUJAHIT. Va muri BUJAHIT vyitwa ko ufise ucyukuye. Siko nakubwiye. Subiria hari umwanya uzogera je ntazokubaza. Wewe fine subiria kwanza dukore kwanza. Kuko jewe ngarutse muri BUJAHIT ari kintu cyahindutse kuri Krista ari kintu cyahindutse kuri jewe ari kintu cyahindutse kuri yansi sinzi kumwabibonye. Bavuga ati reka dukore umunsi ni wagera utatoka. Wewe mwenye uzobona ko hageze. Kandi nzire ko uko wavuyemo bwa mbere nuko ubavuyemo bwa kabiri biratandukanye. Ubwa kabiri niwe yafashe decision kubwiwe. Ni nkuko natwe kujya musi dufata decision turi bangahe Jux wenyine avuga ati jewe ndagana nicyo tubabera kijya giyavuyemo Asikia Jux ngakutokaga juu ya moto wewe ibe sibi Jux ero tabisema epeke tutamtelefona atabisema kusimu nasikia ngo angalibakia pale juu akulipa ile moto ngo akimaliza kulipa zile flag turafuye doni bicabazi yezo kuzo step meje BCTV show niko nabwira ati rero je nshikitwe navuga ati siniwo zinika mvuruga Bella ndambaza ibintu birebire tikwe kugiye nziko atashobora kugaruka byari bikwiye kandi yarafashe decision nk'umuntu akuze kandi je navuga ati byagiyemwo bizomufasha kandi urabona aho ageze right now ni fresh voilà ni fresh bref bien ça hama je ikindi kibazo nyuma y'ukwezi kumwe ko naje mbona we step media mwasezeye nkabona muragiye wajejewe Ckay kuriza we Beni. Beni. Je isireka rero naje nishure lakini ndababwira ko byari bimeze ubwa mbere je murazi ko Ckay nambwiye ngo ninirumve ko. Yagiye muna nkoroga mbaze. Ckay yacu. Oya tubwira impamvu ya. Ine yonyene. Ine. Kaka. Nabuze parcelle mubaki. Okay. Bagiye. Zamufatira reka. Yes, mvuge cyangwa Ckay yabivuge. Tangura kuri Ckay yavuge. Oya Beni yanze. Jewe ubwa mbere murabizi ko rafise tala igomba kumera nk'iya Bella yo kugenda ngaruka. Ckay urayibu? Ubwa mbere naragiye abandi bari bazi ko ufise umugambi wo kugenda. Ko je n'umuntu wa mbere iyo nkoze ikintu kenshi mbona yuko nza kwikora je nyine ndahora nkafata na durée y'amezi 2 cyangwa 3. Ujya mbere wagiye ngo kubera ishuri. Harageze ko franga petit. Yes uri kubati rero bwa mbere je naravuyemwo like nari navuze ati sinagomvye kuvuga ko ari ibintu biba bigoye kujya Krista yabivuze ko bwiwe aravuga ariko je ku bwanje fise uko meze kuko bivana n'ukuntu umuntu atabura message yawe kuko si byose wogira ngo abantu bagutahure ari na decision ufata imbere y'abavyeyi bawe ntibaryoherwe bikababaza ko bagiye kuba kure yawe je navuze ati je kamveyo naho nabwiye Ckay ariko Ckay yarabizi ikadaburege Ckay yarabizi ko zakugenda Ckay bari bameze uko ngoje na kintu kimwe je nari gukora Ckay atakizi rikadamuteranye na bariga imigambi rikadamuteranye urukurumva ati rero like ndabivuga ndavuga ati je nagiye ndagenda muri Nyosel Krista yarambaje Benichou ari kugiye badavina bose murambaza ati je vraiment ndi kwishuri niko nabwiye kugira ngo mubandanye mukora kugira ngo nimuhagarike ariko mu nyuma biravurwa niyo nari ndi contrat irahera ndagaruka muri BUJAHIT ariko mu nyuma nagarutse muri BUJAHIT ifise target imwe ngarutse muri BUJAHIT kugira ngo na jewe ngire ivyi wanje kuko naravuga ati vraiment aho ngeze jewe Beni
vraiment ndabona ko na salaire meme ni ya amafaranga ntavuze nari ngeze ko ni franga kidogo sana kuko je vraiment abavyeyi banje nuko ari we muntu wahembwa amahera menshi muri BUJAHIT nuyo Ckay muba president ari jewe ariko umuntu wamera he biba 300,000 cha kusema wewe unaonekana Wendo bikaje unapiga matro 300,000 vipi tunatigisha urumva muri BUJAHIT vraiment barahemba kandi baba ntibaduheranira Kristo tubavuge nabi kweli baduhemba neza vraiment wanashima ari gihe banaduhemba imbere oyaje nibigeze bampemba imbere bayama ku itariki ariko mu mezi ya nyuma baza barankata bakamubuka TV sinzi ngira mwapfa kuri uri apero uvuga n'abantu bo muri Mexique ugiye kwakira Africa Nova warakoresha wifi yo kukaja barabikata bijya byose rega barabiharura warakunda ku munini kuri call video warakunda no ama mega wagumuyama mara urumva gumurenzi nduru uvuga boss mu mutwe utaboneka uronga ama improvement menshi urukurumva rero ubwira kabiri rero Guys urumva rero ubwira kabiri je cangira icyumviro cyo kugenda ariko nakigize ngira courage nini ya cyane la meuf umugenzi wanje agiye kuko narice yasi ndiyumvira bera aragiye no musagiye gucyanye mbejeje bizogenda gute like yaragize cyakoze ego même sinamuna afise amakosa ariko raraba est réellement bimizogenda gute ariko njya nguma mfise ya projet yiwanje nyene un jour X na jewe nzo kwitegurira ivyi wanje kuko nabo nyene ari abana beza ndabizi batwifuriza iterambere vraiment ari umuvyeyi mwiza yakwigishije akazi naho nyene abifuza gutera imbere sibyo nega Krista même si naho mutandukana ntaryoherwa ariko ndazi ku mutima avuga ati vraiment twarasoheye abana beza urumva navuga ati je vraiment nzokivuga ariko ntataragira ariko kurundi ruhande navuga ati jewe ibi bintu ndafise umuntu wanje mfise umuntu wanje je nzobibwira rero ndabivuga uwo munsi ndabwira ko Ckay beraragiye burya bizogenda gute mu poti ubona gute tugize ivyi wacu ba petit wari watevye kubimbwira ngo ahubwo tugira ubunyene kandi nivo uko nyene abati bene ahubwo tugenda ubunyene duhindure flag tutangwe tugire media Inkuru tutangure kuri channel yitwa media Inkuru ariko mu nyuma turahindura turagira ivyumviro kijya gihe cyose twafata rya decision twe ibintu byose byari byamaze kuja fresh Answered. Twarafashe decision. Ingene bya urakene kumenya ingene byagiye. Bose ariko arakeneye kubimenya. No oya mu bivugene byagiye. Reka tubivuga ko ariko amatwasumira yuko na mabujane bitigeze bimujyo aravuga yuko batwirukanye. Ko tugenda turavuga ko batigeze batwirukanye kandi baratwirukanye. Baratwirukanye. Ko bavuga ko ngo tugiye kuvuga ko batwirukanye. Umengo. Ckay barabwiye ngo okay je sinjye umunwa reka we si waruri reka ndabivuge si waruri uko suto kumbe mwaravuganye misi yongeye nabo rindira bavuze ngo je byo numvise ngo bababwiye ebana bitu bishari bika kuna franga zenye ziko zinaingia mutaitika muga yani umushara Beni mugawe muwe bote Bo je ko kujya kwa ukwezi kwa mbere mpembe ujya mushara na mwinshi bari banyongeje kuko je navuga ati vraiment mushara vraiment so fresh bose jarayumvira icyumviro kizaranyungira umushara gusa sizigize ndababwira bwegura niwe bacineye ko ari ibintu bimwe gusa Ckay narayimubwiye sino uyo onye nakibona muhisi sasa probleme kwa kule na wewe naaje sinimko na benu na moi sasa wewe na mabuja sinimko mnaongea na benu siamtuambii sikia sasa banaongea masuma kule pembeni Bigo birangira nabi utuntu mutatwi bitungura umuti birangira nabi birangira umwagiye mu Rwanda undi nawe uziye mu Burundi byaheze nabigute byaheze neza ahubwo urabye ikiganiro nakimara abasabi nzokira banajewe bagize aba relationship y'abakobwa iragoye cyane umva yene mwebwe biragohereza uri sister mama jewe umva ndi abakobwa huyu nje mutara abakobwa izo taye zinafanana za wapi afu huyu ni wa kama Macron huyu ni wa France walai huyu ni wa Rwanda from France from Rwanda huyu ni wa Kongo ule bugali bako mu vita pitia cha kusema Kongo zai bure bugali Guys rukurubati rero je dufata decision na Ckay et après tutangwa kuza turakora kuko twari turi busy cyane n'ivya step media twitegurira step media uko n'ukuri two turababwira twashize gusa kubivuga tugitangura reka nuko kuca batwicarika hakaba inama umunsi wo kuduhemba amafaranga baraduhitishamwo ati mwese ndabasavye mutubwire ko muzi ko amafaranga muhembwa ava kuri YouTube uko no kwezi murabona ukuntu mwakoze muhora ko vyogenda gute icyamba baje sikindi imbere nuko hari imyaka twakoze muri BUJAHIT bwa mbere
ndavyibutsa numva umenga none arira twakoze imyaka ubwa mbere na Ckay urumva reka ari imyaka twakoze ubwa mbere mwebwe tukiva muri ville Ckay sinzi kuvyibuka twarigeze kuja muri crise BUJAHIT izaka kivamwo ariko kwaramezi twakora tutigera duhembwa amafaranga akwiye ariko boss tukamutahura kandi twarabona situation amafaranga yinjira ku kwezi ariko atubwira ati nta mafaranga yabonetse ariko mutore ota ariko sinshura kubareka ntabahemvye sigura vyibuka Ckay akaduwanga Beni ntaguciriye narakoze muri BUJAHIT ukigenda Davina yaraje akora ukwezi igice cy'ukwezi na kapitene araza acaragenda mini kabakiya mipeke pale tena narakoze Ckay wowe baraguhemba ariko baramemba ariko wowe izo crise waciyemo twe na Ckay izo biratandukanye twemba twaraciye muri iyo crise twe na Ckay bakatwumvisha murumva BUJAHIT ni si wanje ni wanyu urumva n'abafana mu bitahure kwera dukunda BUJAHIT twarabikora vraiment twavuga ati donc make ukoze umwanya munini canke ukoze cyane amahera arenga ko ntayo baguha ivyo niko bimeze de plus que ukoze cyane mugabo ukoze buke barakata oya gusa ayo wari usanzwe wemerewe kwezi warayaronka vraiment naho wiyica gusa je bwari bwa mbere bankasi gusa ico gihe twarakora cyane Ckay ico gihe ariko twarabitahuye batubwira ati nyene amenya amahera yinjiye akariryamako uriko urumva ivyo ndibukiye ari gihe ivyo vyatumye zakagumuka burya nico gituma kuva ico gihe boss yacamubuza kuzaratwereka amafaranga yinjira kuko je ni kubwa mbere ngishize muri BUJAHIT Ckay yaratwereka ukuntu twakoze ariko kuva izaka genda boss yacambwa ati nzosuri kuzarabirika amafaranga yinjira ku kwezi kuko ari gihe twosanga twinjije menshi umushahara ukaguma ari wa wundi nyene urumva ico gihe rero twarakora amafaranga kinjira ariko boss ko yarasa bezwe nyinshi twarabitahura kwasanga duhembwe ya 50000 je sais pas 60 je sais pas kwenda kanda yavuge ntacu nta bundi buhinga Ckay yarifashe ku izuru anibazo bikataro no we don't know vyararenganye kuko mbabarire ntazagira ikintu kata yes uriko urumva ati rero mu nyuma rero niko kucahaba ico kibazo ca nimvira ati none uno munsi baduhishijemo kudukata umushahara twakoze vyagenze neza ego vraiment nata amafaranga menshi yinjiye ariko amafaranga kuduhemba niyobura ariko nawe nyene nivya binacha kubwira ati naje ndakenera kuri hinzu ndakenera amafaranga kuri déplaçage c'est pas ndakenera ibintu byo kuri amakori ya BUJAHIT urumva gitoro sinzi birefu ariko leo boss aramitishijemo ngati nakare n'ubundi naguma nigire reka je vraiment ndamworohereza je vraiment bangubise shakurira ko ahubwo narabuze ukuru ndamusiza ko urya ni nk'umuvyeyi kuri je vraiment muri kano kazi ngati je vraiment byari byangwe kunda musezera reka ndamubwira ati bana boss je vraiment kubwanje imi patse kamushara kankurije ndeye harakantu yagize ariko arabitubwira ngo reka ndabaha umwanya mwiyumvire ngo ndagaruka gutora inyishu akasasaka kapenda kucyacumvya ka urumva Ckay je simvuga ngo muramvugira kandi Ckay yatinye kuvuga kuza kwanza yagize ubwoba na Jux ni na Jux twari bane Jux yavuga ko bisigara yafise ikibazo imotera mutakariye ku kazi byaba ngombwa ko ayiriha yashaka yo dusigare dukore aturi hari aguma ari hayo mafaranga taravuga ati Jux naje ko bwanje fise inzu hari ngorane ziyo donc mwese afise ingorane ziyo urumva bace baduha umwanya rero nitimwiyumvire swat ko mutakoze neza kuri kwezi tubakate mu mushahara wanyu nimba je mpembwa iyo twasa 150 woni mbohembwa 100000 mba 150 bagoye 70 Ckay nimba bamuhemba 4 bamuhe 200 urumva gati okay katwiyumvire ntacu turagenda kwiyumvira turiyumvira wanashima twiyumvira iminsi ibiri ubundi mwanya wose tuba turatera inkuru umwanya uwe aba bari basanze bafite projet tutayitika step mejaje nari fise flag ya step meja mu fuko muri kajya gasakoshi haje naguma ntwenga nujya mwana afise flag mu ya step haje vyahinduka gusa rambi Benichou yarahindukira papa Benichou arahindukira arambaza Anjuli tayari je ntibikunda kwera muri sire warateguye azocuza wapi nakakubaje iki aranyitaho sha kwenda kwa Jux rero ngo ntashobora kuvuga jawe yaje nabwiye ati kweri ntibikunda Jux yewe twaramutahuye my friend wewe rero n'ubideni Jux na resident azopirayo Ckay kuri kwima sema tuchange guys stand up kandi urazi ko ico cyumviro barigeze kukimo proposa bari badutwara ico gihe bamubwira yuko ngo aterereze mu bagenzi mutse batubwira tumufashe ngiri muri BUJAHIT boss yaravuze ati bana ongea ongea na rafiki yako muchange ariko nizere ko bari kufuma babwira Ckay na Beni bafise amashara muremure nisikia boss ko arasema ngo nikasema zile alaza boss atubwira ati cegeranyo gute
wese aravuga nta numwe yavugiye uwundi wese aravuze ati jewe kweri naenda munkwirize ngende uwundi munkwirize ngende juxi ndabakiya urumva uko ayivuga nabi uko ayivuga nabi bavuze umwe avugira abantu mwese byarabananiye kuvuga yo kandi Ckay vugisha ukuri byarabananiye kuvuga byatunaniye Ckay ariko arajugumira byarabananiye kuvuga zarase jewe baca bambwira mvuge jewe cyarabwira ati bara jewe ivyo ngira mvuge nizere ko mwanyizeye yego kandi je sinzi ya kumujya umunwa atire ikintu gihari rero banyakubaho ahari ukuri umutubona aho umuntu yagomba gusigara ngane juxi wenyene twese mudusibe kandi nta nsiguro nta sigure bose cyashaka kutubwira ngo tuvuge impamvu twatije cyamubwira yadushishijemo swat kubakiya tugawe mushara bose nimba yadushishijemo gugwenda cyangwa gusigara nuko azi impamvu rero nta mpamvu yo kwisigura ikintu gihari badutwe tuntu badukwirize tugende we muri toka bien turitoka urumva yuko swat uca wumva ko twirukanywe cyangwa twaravuye kaje sinzi ko tuza tubivuga bon aho je ngerageje baratwirukanye cyangwa ngerageje kubyumva mwanya umwe barabirukanye ko nta kuntu umuntu yakubwira ngo mugabura amafaranga wakoreye n'umuntu utagizemo uruhare kugira ngo icyo kintu gitakare undi mwanya nkumva ko mwasezeye twasezeye twikuye mu kazi mwarirukanywe ikindi mwikuye mu kazi kimwe ku kindi rero 50 mwikuye mu kazi abandi barabirukanye byose byarabaye mwumva ariko urumva habaye mama nanisa Beni habayemo kubabwira ibintu bibananiza kugira ngo muhomoke mugende neza cyane aba baji rero bashobasigarana ikibazo turagiye kandi vuba twuguruza cano iwacu bazohava bavuga ko twari mu migambi akada kwa titi boss je kweli nasanze nzi umugambi je sinjye umuntu ndakubwira oya wariyagirije akabona ubwo nyene nciye nugurura cyane acavuga n'ubundi vyari mu migambi reka ngene ndamubwiye kweli boss ukabona kweli yarakantu ubonye ntuzutangare urumva ati kweli kumbe muriko murabiyuwa nini ngo yango je shine kukubwira ni yavuze gucyo yavuze gute Ckay navuga Ckay kweli Ckay adakunda kuvuga Ckay dolasi amuga Ckay ni mukuze wa mabuja ni mukuze muga rero nawe wari umukuzine wawe ni woreka kuvuga rega Ckay niwe adutwara muri BUJAHIT niwe adutwara chef de programme niwe Ckay byose yarabizi Ckay byose ni wari uzi none Ckay mwarabivuga na entre yanyu Biras bagiye baba mose agira rire nurire chirapu yakine muri BUJAHIT warayizi 4 utigitsa mu biri wawe byumvise rero bere ngene twavuye twarabonye ngene wavuye umuco nibaza ko mwawumvise canke mwaguma munuganuga bera Krista gusa ari muomba kakatara ndo akatoka niko babivuga hari hanu navyumvise ngo gusa ari ko waje sinibaze ko ivyo bintu vyabaye mbadabwire boss ibyo bintu baramubeshera kuke baramubeshera vraiment baramubeshera deja jewe nari niga yo nazamukaza mbwira petite ifu kuzurambira nk'abakobwa kwera bona nyine kunimere nk'umuntu ntawe ari kubica pe mbaka n'ikindi naco nitwovuga gusa ivyo kuvayo je vraiment je ntabeshe gushikaho ngeze no munsi BUJAHIT vraiment n'umuvyeyi wanje aho nzoja hose ari nige mwana ndi kubiganukazi w'umuntu ngo bakunze ba BUJAHIT ni kumva BUJAHIT yaratureze urumva je ndayishimira cyane kandi twese gusa tujye tuvuga ibi amakosa hari abantu bavuga ibintu wakoterega bavugaca ku ruhande tugomba kubabwira ivyiza n'ibibi byabaye kuko kuko biri mu byaturanze twese kugira ngo tugeze aho tugeze ntacyogira abantu baza bumva ibindi bintu ku ruhande bitari ibyo niyo mpamvu tuba twafashe umwanya kugira ngo tubabwize ukuri BUJAHIT ni famille yatureze kandi ndibaza neza ko abantu benshi 100% bakora kuri YouTube benshi baciye muri BUJAHIT nibyo bintu namye mvuga ikiganiro ko urazi ko na Juste Gaël yaciye muri BUJAHIT yes nibyo namye mvuga ati turakwiye no gufata agashimwe tukamushira boss kuko tugira ikizi oya jewe ari surprise ariko ariyo kado natekanije kuzoha boss vraiment kandi ico kintu kiri en secret kandi ugira tuzogitange namwe muzodufasha kugira ngo tuze tumushire sinzi nabandi bakuru bacu ko bazovyemera ashe tuvuga ba Ozi kandi warayishimira ahubwo twotegura imwe twese tutego no nide ariko siniraba nide
kugira ngo tumushimire kuko urumva yuko nivuga Christ yavuze 100% canke 90% y'amativyo online ari nga yose yaciye muri BUJAHIT. Hari ibintu rero muhora mukumbura muri BUJAHIT muri wa muryango mwari kumwe. Je gufungura turi kutura yo gufungura natoka mu una vraiment asha sinigeze nishwa n'inzara muri BUJAHIT Ckay vraiment biditigeze tantine Ckay anacheka kuna kumugora ngo munyu mune nawe ibuka mfite mune kumugoza amazi mune amazi mune kuri bana vre gusa ndakumera Ckay vre Ckay ndamukubiye gushikana deke ngomboye ndakumbuye Madame la Trotop adutera inkuru yakadutera misha tugiye kuri terrain abo bikamubabaza musigare basi mukwe basi hapa mufanye basi emission warabona ko ari umuntu adufitiye ibishobisho vraiment ariko ari kumwe na Bella gatwenga ari kumwe na twebwe ari umuntu atunezerewe turi kandi n'umuntu atanzigagira ngo benshi abakobwa benshi bambaza ngo wahuje na Titi ngo watiko benshi ivyo bintu bavyihenda ko we bimvira ngo kweri iki ngo mu bantu bose baciye muri BUJAHIT ngo Titi yakunda Krista twarakundana kuko nanje jewe Titi namufataga nka oya mugabo entretemps Ckay tuvuganye ukuri mu bakobwa bose baciye muri BUJAHIT ari abakobwa babiri nabonye vraiment Madame la Trotop bahuze hariyo Benichou harimo na Krista vraiment nibo bantu je nabona ego abandi barahuza bagatera inkuru ariko mwe babiri vraiment mwarahuza sana Titi mbabariro mbrokoro je ndakumbe ko yarakublotse oya ni yakublotse arahinduye nimero vyo navyo yogira tora kumubeshe vyo yabikira we yarakublotse none we yarakublotse je nigeze ambro mani nande brokoro je ndakumbe ko dutera aho ni wa mublotse utina wira ngana biguvuvu yakibira mu kamatara kibaze nikamu brokoro cyari kodi kwanza two tuna record na simu hapa tizi micro za physics ya mini wanda tupote Benichou nukumira muri BUJAHIT muri wa muryango jewe ngumwesha kwanza ngumwe boss wanje vraiment kuko n'umuntu wa mbere nimba uno musi mfise ama idea yo gukora Ckay arabizi nashite muri BUJAHIT kibamba vraiment ndi kuri 0 Ckay arabizi arakupatia créer vraiment Ckay anambia Beni fanya hivi créer buse kambwira ati Beni raba Isaac byari ko arakora rabibi dushaka ibi je ni bukari umunsi ganyo ca mbere nkorana n'umukobwa like boss yaranwe ku Rwanda ati Beni ujya mukobwa uza kumubaza iki ni mu queen video ubona uza kumubaza iki ndamubwira biza kumubaza ati non c'est pas comme ça iyumvire ibindi bintu acama ivyumviro vraiment byaratumye bimpinda isura nico twasanga je nkoreje abakobwa ibiganiro bitandukanye n'abandi kuntu babakoresha ari experience ya mpaye yo mugire bangiye ku radio abwo barakwiruka umukozi wa Isaac arakwirukana nta burofo bara ikindi naco nkumbuye nkuko yaradufasha no kuri terrain kenshi Ckay adahari kenshi yo Ckay igiye mutuma pe twiwe yarafata vraiment kabera kadufasha boss vraiment nico kintu vraiment cyanyereka ko boss ari humble ari umuntu ari peace kandi yakubwira ati je ndi boss sishaka kumamagara boss Beni iyi nike nuko nombaza muri interview tuko turakorana vya Nobela nibuka mbwira ati shaka kumumagara boss imbere ya nuzenye Rams ninzenye ninde Rakso ujya wa nuzenye akambwira ati Rak voilà ambwira ati Beni singene kumumagara boss mpamagara Ckay nivyo nkeneye amba byaranyereka yuko si boss tout le temps boss biramujira mu matwi mpamagara Ckay nivyo nkeneye amfite byaranyereka yuko ari umuntu like yiyumvamo abakozi biwe kandi même si naho bishika abantu bagashwana bitumwe n'ibindi bintu biri mu bituma ndamukumbura ko naje naho nzoba boss nzovyigira ko kuri ndakumbuye n'ibyo kujya bya sasta ibyo kujya bya sasta ndabikumbuye navyo nyene ko maybe sometimes no bakolege ndakumbuye Bella iyo yashavuye two turatumwanya cyane mu kumusigura ibyo tumusigurira toka huko uyu niba umuntu wa mbere yatuvuze uyu hapa arivuruga apa urutumika makosa wose fanya brado fere na boss gira gutya na gutya hari byo dukeneye gira ukunukunuku Bella shaka dukora gutya arakigumura tugani nubu arakigumura arashigumura n'ubumbe bujya akarero akaye arya yagumuka gatwara na programme zuwi bagashwana uyagasha uyu nga Jux ngajya ko shiganiro uyu unye reka ndabivuge ko inzara sindabivuge kumbe Jux yobera nta biganiro ahubwo byabaye kuri wowe umusumwe uravyibagiye chamanza nujya wa Ckay byabaye kuri wowe umusumwe na Ckay vuga Ckay suseme bora je Beni byarashika usanga Jux nimba Bella yaramucorera ufite ikiganiro cha Bella cerukira kwa Bella
kwanje ngaha ivyiwe kwera anje sinzi nimba kwera afite talent yo gukorana n'abaririmbyi bagitangura kenshi sivyo none Ckay bene bibesha je narakoze gushika n'abace bambwira ngo singakora ibigano n'abandaground nta kintu byinjiza urumva uko atigera bayimubwira none ndabizi ibyo onye hama rero ibyo onye uri kuravuga je Jux bazi anje naguma ndamubwira no kwiko utayivuga muri group ibibazo guhura nabyo na Jux akanga ko mukora kwiko utabivuga je nkabari none ko je ivyo bibazo ntigera ndabigira none je twarabigira kuri twageze Jux yasanga namwembi tuhara gaca genda urumva je ko ivyo bibazo atabwigera byingirira okay dusoje wowe ni mwajana kuri tele na Ckay waremera ko mujana na Jux Waremera ko kitabwira na Ckay oya Jux twaraja Ckay yabari busy Ckay yabari busy none kuri je agacabona sasa niba wahugura muha anavyo mubona nagiriki we petit we barasangira anavyo mubona aho umuntu yabaye yumvira ko muri abage kandi atari utamonte Shaho sasa kudutukana. pima bitowe abakobwa twagiye kuri Krista iki ibi wakumbura ku kazi ibihe nkumbuye ku kazi muri BUJAHIT na ma live twakora na Benichou biri mu urabikumbura sana biri mu urabikunda live musu karavi kawapi mugaje live boss Ckay atarimo je uratse ko umuntu abona ko ari live gabutse ko je live yateguzibura kwa Ckay bon ndakumbuye tegere kumubona ari behind kwera tubwira Ckay connection ko iko hayi umuntu connection ko hayi muno sasa ibara ngo bera ngo no musi bera muri live yatwitse natani bare take mugabo ikini nibagiye Ckay yamye ama surprise yarayamanye yafuma bemerera ikintu ariko ntagikore mugabo akibemerera kweri ndakumbuye rero ama live twakora muri BUJAHIT na Beni aho numvaga Beni namwigira ko ibintu byinshi ku bantu batabizi nkinja muri BUJAHIT naramurondeye avuga ko ntangura gukora namurondeye amubwira bitubiko yivi na yivi aragira iby'amanura ngira Imana amasanga abajama turihuriza abo nibo bamforomye nanje so rero ikintu nanone nkumbura muri BUJAHIT nabivuze ni bwa bumwe bw'ukuntu kenshi wasanga turi kumwe tuko turaganira tuko turahuza studio turatamba kabisa rasa ari ibintu biryoshye cyane nibyo bihe nkumbura ndakumbuye Ckay byataje sana keke nazi titaraza kumwereka ikiganiro Ckay nawe ukumbuye ikimutse jewe kintu nkumbuye kumbuye Benz ndakumbuye connection nyaruka vraiment en tout cas ajya babyita gute ntiwegera kuri BUJAHIT kwiba bodo passe nayo mugabo Ckay barayihinduye Ckay yarayikunda kubigira mu tugitangura kwa plodinga yaregera ajya vuga yaregera kuba voisin hagiye ipo sa nani uze kura biganiro Ckay bishaho mije ipo sana shuka pare nijoro tujara muri ya modoka gacha yicara hariye kwa kwisanganiro mu boss urabindure password nkumbuye nta kintu cyose cyo gukorera muri etage ndakiza dola sisi l'international Imana idufashe tuzogira etage dushire hamwe duteranya amahera urumva dupange etage kuri new petit we etage murayiwa moye achasha Mungani wa made achasha bako Mungu Imana izobikora hama ndakumbuye Ckay none ko ikintu ndakumbura ujya muto ujya arafurugana byatari enari yarafurugana yari nduru enari atuvuruga Ckay karaje bwo enari umuntu yatinya hajya mu kukazi yatinya papa wiwe cyane ari papa wiwe ari hajya na Jux yaramukarira ariko umuntu yatinya papa wiwe cyane vraiment Ckay yari hajya twararonga gahengwe vraiment yari yacatekereza nanzi kuba Ckay yari peace na bose kakumbura tantine utakosa kumukumbuka mune amazi Peggy sasa mwamwe bote akona tamwana mukumbuka mambuvya vraiment yamuvuze ko ndamukumbuye ahubwo mbamujamburokora ndagusabye mburokore tubusubire twivuga je niko yadora tubonana we n'abavoisin kuzine haramukanya safi wewe nawe bimeze gute bon jewe nkumbuye ndarakumbuye guhembwa ukwezi ndabikumbuye safero karusize gore lakini reka tuvugishe ukuri vraiment ari tariki ya 25 Ckay vraiment tuvuganye kuri je vraiment nawo nari fise udufaranga tutari twinshi vraiment dusa nuko agafuko wa mufuko waratobotse ajya amafaranga muri BUJAHIT vraiment bebisi atakaba ziriko zireda arantu mbenga aragenda butari kubega daida yakumbuye jewe amahera yose mu mezi 10 nanga namaze muri BUJAHIT amahera nahembwa nago nigeraga nyararana kubera yari amadeni
niko anatoka pale naingia Bwiza Lakini unasikia kama ndio uko nazimaliza wewe peke. Hapo. Lakini unasikia kama tuna enjoy. Tena wale waje kubenga mamilioni muri cousin. Alani adino. Alani oncle. Alani breast. Kazungu mu muturanyi. Nyo mwasangira. Yari mu. Kandi ari mu Rwanda. Herve. Wa alani nawe nzenya wawe. Ale matishi. Wa undi uyavuga kwa agira. Fresh. Sikiyo umushahara rero ku kwezi nawe nyene arawukumbura vraiment natwebwe vraiment turawukumbura sana vraiment kuko Yesu we jewe je mushahara wo kwezi ndawufise ndahembwa kuri Maximus TV urahembwa kuri 97.3 PJ Classic FM ndahembwa umushahara wo kwezi no kuri Amoke Sio kama wewe ni sawa twe vraiment wewe ni bya bindi nyene afise talent yo guhembwa ku kwezi ariko twebwe twizeye twebwe bararuha cyane kugira yaronka Ckay Beni Ange ngaha twebwe tuko vibaya sana nami niko vibaya niho ngitangura wewe unahembwa 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 sio kwanza chora umva ko mnachora